Impunzi z'Abarundi ziri mu makambi y'impunzi ya Rusena na Murongwe ziramerewe nabi cane cane mu bibazo vy'umutekano vyibonekeza muri ayo makambi. Tuvuze nko mu kambi ya Rusenda aho impunzi zama ziriko ziterwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho bakorera muri ako karere, cane cane abamayimayi basanzwe bakorana na bamwe mu bakongomani bari muri iyo micungararo. Niho rero impunzi ubona ko zifatwa nabi cane, ugasanga rero bama bariko barahungabaniza umutekano, ata kintu na kimwe bakora, ntibasohoka, ariko rero bigakomera cane cane bigeze ku mpunzi zisanzwe ziva mu bwoko bw'abatutsi, aho bagirizwa n'abo bakongomani ko bakorana n'abanyamulenge, cane cane ngo kubera ngo basa bo baraba ko basa. Umuntu ni kuvuga umuntu wese ubona ari muremure baca bamwita ko ari umunyamulenge, baca bamwita ko ari umututsi. Abo rero nta buzima bona bafise muri ico gihugu, muri iyo kambi ho bama bariko batotezwa, ntibaja kwa muganga. Ntanze nk'akarorero, hariho nk'abavyeyi baheruka kwibaruka abana babo bagapfa kubera batitaweho. Hariho nk'umuvyeyi yitwa Bahati nawe aheruka gupfa muri ubwo buryo. Aba infirmiere bo mu kambi y'impunzi y'Urusenda banse kumutabariza kugira ngo rusehabaniha ize umutware kw'ivuriro rikuru, ariko baguma bamwagiza ngo kubera ngo ari umututsi, ngo ni umunyamulenge, ngo nibarindire. Rero bakisanga habaye ibibazo bikomeye cane, ariko n'abandi bose nubwo buri uko, n'izindi mpunzi zose muri rusangi zimerewe nabi. Amashure ntayo, biga nabi, abana barataye amashure, ibijanye no kuronswa ibyo kurya navyo biza nabi. Rero n'ubuzima bubi cane izo mpunzi ubona ko zibayemwo. Abantu bama bariko barapfa kubera bataronse uburyo bwo kuja kwa muganga. Niyo bagiye urumva ko bamwe baca bagirizwa kubera ngo ari mu bwoko canke ubu, bigatuma badashobora kuronka serivisi zo kwa muganga. N'ubuzima bubi cane bariko baracamwo. N'ubuzima rero bukwiye kurabwa neza, yaba leta ya Congo, arico tuyisaba ko yocungira umutekano w'izo mpunzi, mbere bikaba ngombwa ko izo mpunzi zikurwa aho hantu. Turasaba rero kandi na HCR ko yovugira izo mpunzi, igashira habona ayo mabi ziriko zirabona, ahubwo hagafatwa ivyemezo vyo kugira ngo izo mpunzi zikurwa aho hantu, zijanwa ahantu zishobora kumva ko zifise umutekano.